yes mu bintu bitandukanye mu muziki wa gospel music. Ndi kumwe rero na Bonnke Anglican, ubizi usanzwe ubizi neza yuko ariko arabyifatamo, ariko arakora fresh. Yes muri ibyo bigabane vyose nakubwiye. We uno musaza ni umusaza wacu, nico gituma kanshi ndamwikoze ko aca simba. Sinzi rero ko azana urutaro. Oya abantu b'Imana suko. Musaza, shalom. Shalom. Umeze neza? Yego, uko poa? Yeah. Ndakubona umeze fresh man. Ndashima. Canke ndakubona umenga uronze imyiteguro ya burunga talentira ikora kuri mbeje. Byoshika bivanye n'imyiteguro turimo, burya ubwenge tubutwara kure. Mu kwiyumvira ikintu ciza twokora. Yes. Mwatugaragarije burunga talent demonstration. Uno munsi hariko havugwa burunga gospel award. Niki caje mu ciyumviro kugira muce mushiraho burunga gospel award? Ego cyane twariyumviye ku baririmbyi bari basanzwe ibihe bariko barakora, barasohoye indirimbo. Tuvuga ati reka nabo tubatera intege, tubashimire kubyo bamaze gukora kugira ngo bashishikare uwo murimo. Nego cyane. Ndiko ndakumva numva yuko mwashitse kubashigikira nkuko bivuze, ariko nkubitiye amaso kuri mbuga zabo umenga ibikorwa byaragabanutse ku murindi munini sana ku baririmbyi basanzwe baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ico narakibonye ku magategori nateguye, yari kuma uburenganzira bwo kuraba ibikorwa by'umwaka urenganye, ariko nasanze ibikorwa ari bike. Ubwo candondera reka kuyu mwaka ko mbona ariho bashizemo intege, dukorere kuno mwaka kumbure tubatera intege ku yindi myaka izokurikira babone ko ibikorwa bikenewe. Kuri ico nohera kuri wewe umenga nawe umenga warabihevye man. Nawe nyine umenga nawe warabihevye. Ntabwo nabihevye, nuko nanka kubifatanya na kino gikorwa ca burunga kirakomeye kiragutse, ahubwo ni igiti nateye kiriko kirama kugira ngo gisangira abantu benshi batandukanye. Yego cyane. Yes, ku makategori canke ku mice mwashize ku mugaragaro ku rubuga rwa burunga talent demonstration, ubwa mbere hagaragaye imice irenga 10 ariko mu mice yagiye kugaragara n'abaririmbyi uko bagiye bazoza rahiganwa yabaye imice mike. Ni kubera iki? Ahubwo ubu tuzotanga ama award 12. Hariho award indwi zama n'amakategori indwi y'abaririmbyi bakoze bari basanzwe bari ku kivi. Hariho na kategori 5 z'abaririmbyi bo muri burunga talent demonstration. Yego cyane. Abaririmbyi babiri. Oya. Bane hamwe na fan favorite wakunzwe n'abantu benshi batandukanye muri no burunga. Nujya afise fan favorite award. Hakabaho n'izindi zine zabajya bane, uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane bo muri burunga. Yes, tugume gato kuri umuririmbyi fan favorite yakunzwe cyane muri burunga. Après ujya muririmbyi Blandine ataronse amahirwe kubandanya, haraje amajambo menshi kuri Facebook abantu bavuga yuko harabaye kurenganywa patati. For now tukaca tumubona ariwe aje nk'umu artiste fan akunzwe n'abantu. Why? Hari umuntu yambajije ati peut-être bashatse kumushuraja kumumara ishavu yuko yarenganijwe, aho ilikuwa vipi? Oya, nabwo ari kubera uko uri kuraraba kuva kera niga mutaratangura abantu batanguye kumuvuga ko bamushigikira. Tunamupostinze warabona ko ari abantu baguma bashaka uwo mwana, ariko muri demi finale vy'ukuri abatari bahari barashobora kubandanya nako gashavu, ariko abari bahari barabonye vy'ukuri uko vyagenze byatumye bidakunda gashobora kubandanya, ariko bivanye n'ijya fan yiwe yagumye iba nyinshi, niyo mpamvu ugashinga kagaragaye suko abantu bamuvugiye nuko natwe twese turabibona. Kandi no mu yandi makompetition atandukanye urahora ubona ko no muri Miss bavuga Miss Popularity ntaba ari uwa mbere, ariko n'uwa wakunzwe n'abantu benshi cyane. Wait, je nabajije ikibazo nyene cyo muri izo sura. Reka tugendere ku kibazo peut-être muri vyabaye kuba jiri. Muri un quart de finale
hariho amanota ya public oui ok muri demi finale encore hari amanota ya public muri quart de finale ntayarimwo muri demi finale est-ce que niwe Blandine yoba yararonse amanota menshi muri public gusumba abandi canke yari fan ku nyene muri réseaux sociaux sindabitahura ingere cyaje ni fan kuri réseaux sociaux ni fan ku bari baje nibaza ko ari ni engagement ya public yabaye nini kuri we yego kandi ari numwe nyene muri ico kigabane niwe wenyene afise yo fan favorite okay urumva agashima nakiwiwe yes last week turi ngaha twariko turanoganza yuko hari amakategori mwakuyemo kandi abantu benshi bagiye baragaruka ko notamment nka best promoter wa Burunga umwaka favori aba influencer barahari ndetse kubera iki izi kategori n'ubundi zitagarutse izi kategori ntabwo twazikuyemwo ngo kubera kategori ni nyinshi tw'abantu twoshimira ariko turazi neza ko aba promoters aba influencers bariko barakora ibidasanzwe ariko ni mu ntumbero y'uburyo kandi abo nibo bantu ba mbere ba promoters aba influencers shimira ko bariko barasunika bajya abantu camvuga ati reka rero kuno mwaka twebwe n'abandi dufashanje gusunika bajya abantu dutangure dushimira batiko turasunika hanyuma tuzogaruka dushimire aba promoters bakoze ibidasanzwe mu gusunika bajya abantu ibyo nubwo sopo twabyirangije nuko turazi ko bari kandi bari kubakora ibidasanzwe yes udufashe gato utwibutse amakategori n'abaririmbyi uko bari mu makategori ego mpereye kuri Burunga Gospel Award turafise kategori ya mbere ya Burunga Best Song of the Year turafise kategori ya kabiri yitwa Burunga Next Generation Globe Award turafise kategori ya gatatu yitwa Burunga Best Emerging Group Video kategori ya kane ni Burunga Best Stage Performance kategori ya gatanu ni Burunga Best Upcoming Artist ya gatandatu ni Burunga Best Breakthrough Artist yindwi ni Burunga Best Breakthrough Video yes twayumvise amakategori ikibazo canje ni kuki twamubonye Bonnke asanzwe ariwe ahagarikiye vyose ariko nawe nyene akaja muri ayo mahiganwa gutanga ubwo bushima murakoze inyuma ya bino byose ndiko ndakora sinikuye mu baririmbyi naje ndiko ndaririmba kandi ndafise ibikorwa ubwo niyo jiri yashima public ikashimira ubwo nanje barashobora kuyima ko ndumuririmbyi sawa ndakubaza hari umuntu yambajije ati none ko mbona ari muri muri Burunga Best Song of the Year Bonnke nyene asanzwe ateguye ibyo bintu hoho nivyashika jirika gushima ntiwibaza ko abantu bashobora gukritika yuko ntibaguhaye kubera umerita ahubwo baguhaye kubera nyene bagutinya ati ni Bonnke ntava n'undi ntava twima Fred ubwo niyo jiri yakorera kwico izo bicumuye igicumuro gikomeye cyane kinini kandi ubwanje sinzobabarira bavyumve sinzobabarira bazoshiraho intahe ishize nibabona ko indirimbo yanje kwije ivyo byangomba byose bazoyima iyi award nibabona ko bidakwiye kujya turi kumwe baze bayimuhe nibarenga kw'ibyo bazobacumuye kandi nanje ubwanje sinoshobora kuvuga ngo muyime ntayikwiriye ubu ndazi ko erega sije nitoye hariho umugwi w'abantu bariko begeranje abaririmbyi bose bararaba ibikorwa byabo nanje nsanga banshizemo naje nabaje ico kibazo ntibizova bitera ikibazo kunaka no kunaka kandi kategori kuyiguruga ishira muhira nta kamara ifise igikuru nuko babona ko wayikoreye uyikwiriye bayiguhe sino twese twozigura tukazimanika muhira yego cyane okay asa hareka twizere tuzobiraba tusanzwe tuzi yuko le 26 c'était izobari finale ya Burunga talent demonstration kandi twese tusanzwe tuzi yuko izobari performance ya live music muri aba abaririmbyi cyangwa muri zi kategori
kuko nta hantu namwe turiko turabatora, nta n'umuntu ariko arabatora. Bizogenda gute gutogwa kwabo canke kumenye gutogwa kwabo kugira umuntu avuga ati la ubyara bikwiye? Bari bazotogwa urukuvuga bazoperforming bajya 11. Hariho amanota 20 azobara yo kuri réseaux sociaux. No, tuko turavuga muri zi kategori za ama award. Kuri bajya 11. No, kuri zi kategori za award. Okay. Bizogenda gute batogwa gute? Hazoba hari abahinga, abandi yindi jiri isanzwe hari irikira bikurikirana. Ubwo bobo bazokurikirana, bariko bakurikirana ibikorwa byabo, ama video bongere barabe na engagement ya public kwaje ama post twa postings. Yego cyane. Okay. Yep. Okay, urumva hajya muri final ntibazoza kuturirimbira nka wewe. Abantu bose ntibazoza go performinga. Sino utry kugwa bakoze. Izo bari guhamagara nomine uwatsinze muri iyo kategori. Watsinze muri kategori yitwa ko ni naka bacibamuha ashimukiwe. Okay. Namye niyumvira ati none ko vyose bizobera un jour ntibizohava dusanga ya masago era saa 8 gushika saa 1 yarenga de plus. Oya turiko tuzogerageza ibikorwa tubipunguze. Turafise abarimvye byo kuri bazogera performance ariko bahereye saa 8:30 birakunda ko bashobora gukora isaha bose bakavamo. Yes. Iki kino gikorwa cyo gutanga ama award cyo wagifashwe mu mugongo neza na neza nabande nimba atari banga. Nukuri ndakunda kuvuga ko ata sponsor nimwe hari. Ibikorwa cyo turakora kuva ku yambere gushaka ku ya gatatu ni twebwe nyene n'abagenzi. Ndiko ndavuga abagenzi ni nkakujya ku rubanza ubona hari umuntu amaye 50 yashimye igikorwa 100. Ahandi ngiye gukutora ibikoresho bakavuga ati turabugiriye sponsor uko. Ndiko ndavuga ko ibi bikorwa bizoza gushikikirwa ari uko babonye ibiriko birakora. Biragoye kugenda kwa kumuntu ibiriko birakorwa, biragoye kugenda kwa kumuntu sponsor y'ikintu udashobora kumwereka ati twakoze kiniki tugeze kunuko. Ubwo kira kintu cyose ugira ngo gishike ku ntumbero hari umuntu yitanga akameneka gahomba abandi bazokwirikira. Ni nkuko abantu bashobora kuza kudusubirira tutari hano canke turahanda ahantu bazo bafise base nini wanashaka n'ama sponsor yamaze kuboneka. Mugabo harategerezwa kuba umuntu yatanga de base. Yeah. Okay, ndumva yuko ari fresh. Après ni incuro ya mbere mu Rumonge canke muri Burunga hatangwa ama award. Après yo kubishira ku mugaragaro yuko mugiye gutanga ama award. Mwaronse impact imeze gute, ivyumviro ama commentaire ku bantu? Iki ni gikorwa cashimwe n'abantu benshi cyane batandukanye baradutera intege ati ukoze ikintu gikomeye. Ubwo bajye baririmbye bazoshiramo ingufu n'intege kuko uri kuraraba uwomenga hariho ukugenda kayombekera buke ariko ibi bizovuga ati kira mwaka hari ubushimwe ku baririmbyi bakoze, reka dukore dushiremo ingufu. Okay. Kandi turaziko bizogira impact. Le 26 naho nyene urumva ibintu bizwari fresh, bizwari meze neza. Unkundire tugaruke mu kintu kimaze imisi gicana ko kumbuga ngurukanabumenyi ku ma Facebook cy'umuririmbyi Mr Maguru aho vyagaragaye yuko ariko ara bombarda Burunga talent demonstration. Unkundire kwanza mbaze Bonnke na Maguru kuko yavuga cyane Bonnke akavuga Burunga talent demonstration. Bonnke na Maguru mwa mufitaniye ubucuti canke relation yahe mu bisanzwe ava yuko ya majambo hariho ubucuti kanaka? Ntabwo ari ngomba ko ninjira mu bibazo bya buntu kugiti cyaciwe. Isho nobwira bari kubadukirana ni uko umuntu wari wese ashobora kuvuga ico yifuza ariko twebwe ubwo tubandanye ibikorwa bya Burunga talent demonstration. Nivyo murabibandanya ariko uyu muntu akoresheje imvugo zibabaje. Je ndibuka mu gihugu cy'u Burundi bamaze gusinya itegeko gitwa cybercriminalité bisigura yuko iyo umuntu yatatse uwundi kuri réseaux sociaux
ujya muntu afise uburenganzira direct bwo kugira kumwitwarira. Ariko siniko ndavuga kwitwarira, jewe nashaka kumenya ivyo yavuze ku bwawe wavyakiriye gute? Ndazi ko wabibonye. Oui, narabibonye, ariko nashize ingufu cyane mu kubaka Burunga, sinuhava nshira ingufu mu majambo y'abandi abantu, nubwo by'ukuri bari kuri kuvuga cyari cyo cyose. Let's go to muri rusangi. Gendazi yuko siwe wenyene yavuze kujya, hari n'abandi bavuga mugo batamenyekana. Muri rusangi ku bantu bavuga amajambo atameze neza kuri Burunga talent demonstration, ni iki wo babwira muri rusangi? Cyo no babwira, iyo abantu bariko baravuga igikogwa yaba positive cyangwa negative, ubone ikimenyetso cerekana ko igikogwa cagize impact nini. Twebwe turabashimira kandi tubandanye igikogwa cyo guteza impano imbere, nicyo kintu cyonyine kizunguruka muri twebwe. Peut-être aremerewe kuvuga icagomba. Peut-être iyo uronse ama commentaire menshi ni uronka kubona la correction y'ibintu. Aswa ibi bikogwa byo guteza imbere impano birakunda, utwo ntitubura, ariko ivyo ntabwo bihagarika imigambi yacu yo gushikana zino mpano kure. Okay, let's go. Mbazi kibazo kiri ampe gato à côté y'ivyo sitwe turavuga. Usanzwe uri umuririmbyi kandi ufisemwo uburambe mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gisagara ca Rumonge. Muri rusangi mu baririmbyi basanzwe baririmba indirimbo ndoramana mu Rumonge, ubucuti, imibano biko bigenda gute muri rusangi? Ubucuti ni bwiza, nayo mpamvu uyu mwaka wanashaka nibo bazogira performance aba Burunga. Abandi bazoba bashitsi biteka, by'ukuri hazoba hari benshi, aba star batandukanye, abakina amasinema hafi nka bose no bazoba bari, ariko kucerekeye performance twihaye iteka nk'abanyaburunga nibo bazogira performance. Nikimenyetso cerekana ko tuvugana, tuyaga kandi bahari. Okay, yes. Mukuheza sinzi ko hari ikintu arakajambo genda ubwiye abantu naho wakwefye cyane. Je wakwefye kweri, wankwefye, ariko ntaco ndazi gituma wankwefye sana. Oui, wankwefye kuko urazi gituma wankwefye, ndabizi gituma wankwefye, ariko ntaco wankwefye man. Sawa, sinakwefye nabishuye. Wankwefye ndazi kindi. Bivanye n'ibyo mwana ko muravuga ngo bavuze, nubwo tutabiha umwanya muremure. Burunga irafise ukuntu yubatse. Dutangura ico bita isengesho dusengerwa n'umupasiteri. Habu isengesho haraba ico bita a praise and a worship, guhimbaza Imana no gutazira Imana. Hakaca haba igikogwa cyo kuvuga ubutumwa, umukozi w'Imana akatubwira ijambo ry'Imana. Hagaca hakwirigira igikogwa cy'abantu bagomba kwakira agakiza bakabasengera. Hagaca haba igikogwa ca Burunga. Urumva iyo kiri mu guheza, duhereza n'isengesho kandi no guhabwa umuhezagiro kandi ubukomeye. Kandi twagiriye amahigwe ko ibihe ya Burunga yose twagenduwe na nyene icubahiro umwepiskopi. Nyene icubahiro umwepiskopi niwe aduha umuhezagiro wanyuma. Ngombye kuvuga iki? Kino gikogwa nta rindi zina umuntu wari wese yocita ribi bivanye n'ibyo bintu byose ndondagoye, ahubwo twebwe tubyita kari ibintu bikomeye bihambaye bivanye na bino bintu byose bihaca. Rero uwozana irindi zina byita yoba kosheje, yoba yiyumviye nk'umukristo, ariko twebwe mu byumve ko tubiha izina ryiza bivanye n'ibyo byose ndondaguye n'abantu bahashitse gushikira ibyo bikorwa. Ati ikiza c'ibintu rero nuko nuwavuze ayo majambo menshi usanga nawe nyine umukristo. Yabaje mu Islam aho naje ndenge kwa nimewasha
ni umewasha moto. Yes, muguheza oui, on a fait le tour. Muguheza tuje ku matike rero ya Burunga Talent Demonstration. Last week nabonye kuri post kuri kurukuta gwawe gwa WhatsApp werekana yuko ibice 50 by'amatike y'ibihumbi 10 VIP yaguzwe. Uno munsi bimeze gute? Amatike bakabayagura ku bwinshi. Benshi baratwandikira kugira ngo tubashire amatike. Muyani majambo n'ikimenyetso cerekana ko ujya munsi tuzaba rudandaza amatike make bivanye n'ibibanza dufise. Ubwo turacatumira abantu babandanye bagura n'ikintu ciza cyane. Tuzokongera kayandi bivanye n'ikibanza. Namye ndaraba ndabona ko umenga turashobora kongera kayandi bivanye n'ikibanza. Kuko ijyasa irashobora kwakira abantu 800, 900 uko. Yego cyane. Ariko abantu bariko barerekana urukundo rwa kino gikorwa. Uno munsi umuntu ashatse kugura itike yo ikura he? Hari nomero natanze bazokumva mu publicité aza gutangura ejo. Ubwo bazoca mumva ko amanimero barondera ko abantu gira babaha ticket. Naje we niwo nyandikira haba kuri Facebook cyangwa WhatsApp cyangwa kambwira hari no imuzanira. Okay, asante sana. Uno munsi ndiko ndaraba umenisema Facebook nce nibuka. Uno munsi ndiko ndaraba kuri Facebook novuga yuko havutse hafi amapage arenga 30 yose avuga Burunga Talent Demonstration. Antuka naravye na historique yabo yose nta kindi bandika atari Burunga Talent Demonstration. Iki kintu wowe kivuga kwiki? Ni ibintu bikorwa turiko turakora kandi natwe tuzoba imwe mu ntara. Wibuka kukera ko bahara uvuze kuva mu ngi bacu bakubazanga imikeke yapfuye. Ayitindagara ziriho. No musireka bayage ibyiza by'iwacu, ibyo nibyo turiko turakora. Kandi ibi byose bikwire hose nkuko natwe ibiva handi biza gukwira ini wacu. Yego cyane. Mu gikorwa ciza. Kenshi ikindi nibagiye kimwe navuga kimwe hamwe nako ndadondagura ibigize Burunga ibice byaho hariho ikindi abantu batokwibagira kandi ico natuma igikorwa bacita izina ryiza ufatiye kuri leta kumva ahantu hakuraniye abantu benshi banezerewe ubwo ku rugero rw'igihugu bavyita amahoro no wanashaka najye matepatima ya jeunesse socio culturelle iki niyo mpamvu ubona bategura imipira amasport gukoranya abantu hamwe bakanezerwa nubwo twofatira kwico conyene kumva ko hari abantu bakoraniye ahantu hamwe bakaguma banezerewe igihugu kiradushimira ati kumbe hari ahantu hariho amahoro nikimenyetso cerekana amahoro. Yes. Yes, sinzi ko nkundira je nuguye umurongo wa telefone wanje pese ari ibibazo je ne wanibagiye abantu mugabo ndazi yuko twegereje Burunga final je uzoza ndaza abakozi b'Imana bakunda gutanga ibigira 10 uzoza gutanga n'ibigira 10 by'amatike ku bantu uzobaza ibibazo uzoza bazanye ibibazo ati je ndatanga amatike ucora ikibazo umuhitike rega hari abantu bakunda no kwicara kuri 5000 urumva umuhaye gatike ka 5000 ntaco arashima. Yes, 69 ubusa amajana 6 canke 68 55 ndi kumwe na Bonnke turiko turayaga kuvyerekeye Burunga Talent Demonstration ndetse na Burunga Gospel Award. Mambo ya kuvizuri. Yes, ufise kibazo rero iminota 5 urayifise uze umubaze Bonnke ariko arakumva. Yesa, hit music umeze neza? Yego umeze neza suri umeze neza nawe no tumere muri kumwe ngaho mu bwashima ife tumeze fresh turashima asamomere mwiriwe umeze neza yego tumeze neza nabyumva kwera urashoboye cyane gose kwera yego ariko nagenda kubaza mbega
watanguye kuririmba iryari igihe kingana gute hanyuma indirimbo ibona zingana gute? jewe ubwanje natanguye kuririmba kera ariko ku rubuga rwanje rwa YouTube rwitwa Bonnke Anglikana hariko indirimbo 4. Sabwe kuri YouTube yanje hariko indirimbo 4. mutegekanya gusubira gukora izibona ryari kuko urwo rubuga naje canandika hama indirimbo zawe ndazirabe mbere ndazigiye ko commentaire wandika Bonnke Anglikana kuri YouTube mushamuzibona ariko ubu turiko turavuga ikintu ca Burunga Talent Demonstration kuduza impano z'abandi baririmbyi. Ego nitwe ndaguteye intege ndumva yuko ibintu bimeze neza ubikora neza nuko rero nabakengurukire nasure ngaho nuri mu ivyuma mwanyakiye neza tuganira neza mugire murakoze cyane aya uno musaza naye ni hatari sawa tuko turayaga kuvyerekeye Burunga Talent Demonstration iganwa ry'abaririmbyi rigeze mu gice ca nyuma finale hamwe n'ubushimwe buzotangwa kuwo munsi nyene izo bari tariki 26 ukwezi kwindwi izo ari kuwa Mungu dimanche uhejeje gusenga witeguye fresh saa 8 n'unusu igikorwa kizoba gishitse se wumva yuko place ishobora guhinduka ariko ntaco Paul mu matura cari muri kuri sale ya Anglikane kuri sale ya Anglikane ni maarufu sana abantu wese barahazi na jejo hirya ejo naraciye ndiko round ndaraba ndabona umenga aracari ivyatsi mu rupango marabikuye ibi ni gazo pasiteri barantungira convocation